Ishirahamwe Frakade Burundi ni ishirahamwe rifise ibisata bitatu. Igisata ca mbere ni inyigisho zo gukunda igihugu, ica kabiri ni inyigisho z'iterambere, ica gatatu ni inyigisho z'amagara meza. Rero muri izo nyigisho zo gukunda igihugu hari gukundisha bene igihugu cabibarutse. Rero muri uko gikunda bategerezwa gukingira ibidukikije. Rero mu minsi heze harabaye umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ibidukikije. Twe twashimye kuza guhimbaza kuno munsi mu gusukura n'umuserege bo ngaha mu Kamenge. Tugerageje kuraba impamvu ino miserege iziba nukubera abene gihugu bata imicafu mu miserege. Ico naco ugiye kuraba impamvu bayitayo nukubera abanyagihugu batigishijwe. Cyo no kwita education civique. Abanyagihugu bakeneye kwigishwa gukunda igihugu, bigishwe kudata ubucafu mwibarabara. Ukiya utaye mwibarabara amabarabara acaziba ugasanga noneho amazu yabomotse, amabarabara nayo nyine agashikirwa. Amabarabara amaze gushikirwa birashobora gutuma n'abantu badashobora gutembera neza, ugasanga bagiye amabarabara yacitse, ugasanga bagiye kubisikanya ahantu barabitacitse, hakaba n'amaksida impanuka, noneho ugasanga abantu barapfuye, ugasanga hari ingaruka nyinshi cyane, ugasanga ku magara y'abantu isuku rike, bigatera ingwara zikomeye cyane, abantu bakivuza amafaranga menshi, bigatuma batonga amafaranga yo gutunganya imigambi, ugasanga n'abapfuye barapfuye kubera ingwara zituba ku mwanda muke. None iterambere ugasanga none ryandigiye mu menshi kubera iki abene gihugu batigishijwe, batibicafu mwibarabara, ibintu kabita mu miserege. Tukiko turakora hari ababaranje bati imicafu mu miserege. Twebwe mu vyatuzanye nivyo harimo gukora, ariko kandi hari ubutumwa bukomeye cyane tugomba gusigira abene gihugu bwa mbere umwe kano karere. Abene gihugu bwa mbere bakwiye kumenya ko iterambere ni gwabo. Rero umwe wese akwiye kumenya uruhara afise. Iterambere ntirishoboka mu gihe amabarabara atari meza. Amabarabara nayo amabi kubera iki ubucafu bwagiye mu mabarabara bugatuma buzibira amabarabara agacika. Iterambere ntirishoboka mu gihe amagara atari meza. Buno bucafu tuma gwara ingwara zikomeye cyane. Izo ngwara noneho zigatuma baja mu bitaro, zigatuma basinzikara ntibaje ku mirimo. Ivyo navyo bigatuma badashobora gutera imbere. Rero tutagomba gutera kamo abene gihugu bino bikorwa byo gusukura igisagara, byo gusukura aho babaye, babigira ivyabo, babone bayifate mu minwe, bamenye ko ari bateza kubikora. Ivyo rero ni bwa butumwa tugomba gusiga bwa education civique. Bakunda igihugu cabo, bakunda igihugu cabibarutse, bamenye ko isuku atari umuntu avuye kure azoza kurikora, ariko ari ubwabo imbere y'imihana yabo bakwiye kwasukura. Aho ni kubene gihugu, ariko no kubajeje intwaro twagomba kubasaba bafasha bene gihugu, babafashe cyane, babegere, babereke akamaro ko gusukura igisagara, abereke akamaro ko gusukura imiserege, kugira ngo bareke kwama bariko bata ubucafu mu miserege. Ubucafu hariho amashirahamwe ajeje kubutora mu mihana y'abantu, bashobore kumva ko ari vyiza cyane, bashobore kubutanga babutware.